Radio Culture, l'âme du peuple. Yewe Radio Culture we ibiganiro byawesha. Radio Culture, l'âme du peuple. Dukomeza n'ikiganiro Burger Times, nyuma y'amakuru atandukanye ku viganiro na cyane cyane kuno mufasoni Natasha Ngendabanka. Reka nerekeze kuno mutama cyangwa inararibonye mu muziki w'u Burundi asantuye hanze y'igihugu necaneza hariya muri Norway cyangwa Norvege. Muramuzi n'umwanditsi akongera akaba n'umuririmbyi w'indirimbo yise kuba kwisi n'ukwitonda. Radio Culture, l'âme du peuple. Radio Culture, l'âme du peuple. umuntu wovugwa neza ahari hose na hose akabana neza n'abandi mu mahoro n'urukundo amanyamara asaza ntasaba nta bwiza bwo kwishima urinda ururimi rwiwe azigamu Yitwa Femi Dejaba, ushobora kumwita Maroshare. Muramuzi mu ndirimbo zitandukanye zimeze neza, muramuzi mu bikorwa bitandukanye ndetse yakoze hano ku butaka bw'u Burundi. Ubona ko hirya nino hari amaliyezo cyane ibisata bitandukanye bya Femi Dejaba mu gufasha abacange bariya ndetse no mu kwiyegereza ibi nabiriya biciye mu mico ndangakaranga ku Burundi. Ni Femi Dejaba neza na neza igenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka 2020 azoba rumanije imyaka 50 y'amavuko. Ubaho kwiza imyaka 50 ramwateye imyaka 100 hagiye kwejushima Imana. Hari byinshi ariko arategura, hari byinshi ariko arategurira abakunzi b'umuziki w'u Burundi na cyane cyane ku bazogira ibakwe cyangwa ku bazogira Imana cyane bakaronka kajyaho gushika hazobari. Ariko arategura urubanza rudasanzwe rwo kunezerwana n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi, rwo kunezerwana n'abakunzi b'igihugu cyacu cy'u Burundi. Ni Femi Dejaba kandi musanzwe muzi mu karimbo kameze neza yise kwisi cyangwa kuba kwisi no kwitonda. Yitwa Femi Dejaba, mwe mu bakunzi cyangwa mwe mu bantu ariko barakora ibishoboka byose kugira ngo ugwaruka rugume ruri muri munsi biciye mu bikorwa ibintu bigaza bikabananya bigenda neza. Kimwe to tubemereye nuko tuze tubashikiriza amakuru ku yandi uko ibintu biriko birategurwa na cyane cyane bijanye na runo rubanza agiye kuninahaza isabukuru y'imyaka 50 mu kanya gati sase ndaza dusezerane. Nyita Edison Ndayahoze, wongera umwite Lina mu buhinga bw'ivyuma na insamirizi muri kumura kurikirana ni insamirizi imico kama ni Radio Culture. nacuvuga abandi nabi kwisi ntamwera ndabaho naco nk'abantu nkawe reka kwica butaremye twese dukeneye kubaho mu mahoro n'urukundo irazira kwica sigeho reka abandi babeho nesha bakisi n'ukwitonda wakonegwa yaba umuto cyangwa umukuru bakeneye kubahana. Radio Culture, l'âme du peuple. nabo nyene niko kuko ubuzima bwo kuri iyi si usaba kwihangana mu mahirwe no mu magume umuntu akagumya ubuntu akirinda gukora inabi urira bugaca nesha wakisi no kwitonda wakisi no kwitonda bagenzi wakisi no kwitonda wakisi no kwitonda bagenzi
amoko yose twumva avugwa abantu bose si babi bose kw'isi hari habeza n'ababi hose bariho nacuvuga abandi nabi kw'isi ntamwera ndabaho. Yesi nuko bisanzwe bimeze twari ko turabaha amakuru atandukanye y'ivyimirije kubona cyane cyane kuri no mugabo canke no mu artiste w'umurundi w'inararibonye wa kera nawe se ubundi yitwa Femi Do Jaba akubwira ati kuba kw'isi no kwitonda tuzo tabashikiza n'izindi ndirimbo zitandukanye zimeze neza zo no mugabo nawe se ubundi yitwa Femi Do Jaba neza na zigenekerezo rya 18 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2020 agiye guhimbaza isabukuru y'imyaka 50. Kw'isi no kwitonda